ni ukuri igihe cyo numva ni uko numva n'abandi batarabimenya kabisa ko Imana yabiyereka kandi akabyumva akabinezererwa akumva kuba mu Mana ko bifitiye akumva kuba mu Mana ko ari ibintu bifite inkomezi akumva yuko bifite mukura n'aho kandi kuko nabivuze iherezo ubundi yaciye umugani avuga ngo iherezo ry'inzira ni mu iherezo nimba wakoreye iryo juru mu ijuru nimba wakoreye umuriro mu muriro nicyo gituma naho uba mu bibazo bimeze gutya utore kuri Imana cyangwa utore hariho umuririmbyi yateye ikora asavuga ngo ni impamvu ki ngo ni impamvu ki ngo yo gutera ku mupaka ngo cyangwa gutera ku mugore icyo urumva rero nahabwa icyubahiro ibyo ni ibitangazo bidasanzwe je no hanura bene data nabo ko n'uwo bari mu kibazo Imana yamutabara kandi je ibi ibitangaza je Imana ihore ibitangaza irya mbere inkorera ibitangaza je yarigeze kunkiza igihe kimwe narigeze kurwara ibintu ndemba cyane ndaremba ndumva no kwitondera hano kaza ndaba hafi abakozi b'Imana bakaza barasengera inkuru mutwaro bene data bakafasha bakabubwira ubuntu akaduga umusozi akazara bidugana kagenda bakasengera byari ibintu bikomeye rwose byari bikomeye nabona ko aho hantu atari Imana yonyine ntahuye hashobora ariko Imana yarantabaye icyo gihe mbona ndataha mu gishingo cy'umubabaro mu gishingo cyo gupfa Imana iranezereza yingirira neza ndaronka umugisha none rero ni ukuri no hanura bene data nabo ko bashishikara kumenya Imana wogira ubuntu akayihishurirwa kandi uwo bari mu kibazo akarema Imana yacu yo mu Imana Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru bakunzi b'Intahengirakamaro TV namwe bwe mwese mudukurikirana murikiye mu magroupe WhatsApp atandukanye nongeye kubaramutsa amaro umwami wacu Yesu Kristo. Kuri uyu munsi igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025 Intahengirakamaro TV turamutse turi ku musozi wa Gihinga ku ishure ry'Igihinga nyene mu bubwiriza bw'Imwaro aho twagiye kuraba mwene data Hafashimana Claudette kugira ngo adushingire intahe y'ukuntu Yesu yamuhaye agakiza akongera akamukiza n'indwara ndetse n'ukuntu Yesu agenda muremesha muri kino gihe naho nyine afise amagara amukitse atameze neza. None rero nkuko muja kubibona nkuko mubibona no ku masanamu murabona ko amagara yiwe atifashe neza ariko twagomba tushe tumuhikaze hanyuma acaheza atubwire ukuntu Yesu agenda amugirira neza ukuntu yamutabaye n'ukuntu amuba hafi mu bihe bitoroshe arimwo Yesu nabahezagire. Yego amazina yanje nitwa Niyonizeye Eri abasanzwe ndi umwe mu bakorera ikinyamakuru citwa Intahengirakamaro TV ikinyamakuru kijejwe gushikiriza ubutumwa bwiza dushikiriza intahe ibishinga ntahe ubutumwa bwiza n'izindi nyigisho zifasha umukristo. None rero ndabaramukije amara umwami wacu Yesu Kristo. Twagomba kubabaza amazina yanyu hanyuma mucamu dushingira intahe ukuntu Yesu yabagiriye neza ukuntu yabahaye agakiza. Yesu nashimwe akanya nakanyu Yesu abahezagire hanyuma kandi muje kutwidondora mucamu dusengera Imana kugira ngo kino gikorwa kigende neza n'abazocumviriza Yesu ashike kubigenda neza. Yesu nabahezagire kanya nakiwaye Yesu nashimwe
imisenda ashima Imana kuko yarangiriye neza icya mbere kimwe yamuhaye ibyaha hano agakorera umuntu icyo ni ikintu cya mbere kigira kure kuko agenda tubona aho najya mu ntambaro z'umusozi nizeye ko nzoja mu nzira nshirishije nja mu nzira ndashitse naho Imana ikankiza ko nta kinani icyo ni ikintu cya mbere ashima Imana irabaheza. Yego, none amazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Hafashimana Claude. Yego. Icyo ni icya mbere cy'uko Imana yangiriye neza icyo ndagishimira Imana. Yego, none Claude mudufasha mukadusengera Imana kugira ngo kino gikorwa gishishikare bigenda neza kuko murabizi turanga twebwe abana b'Imana ubwa mbere ko ari ugusenga Yesu abahetagira. Yego. Ndakakira. Yego. Mwami Yesu kuko turagushimiye wakoze Imana ndakakira kudashira turagushimiye ingene ugaragaza kubaka turagushimiye ingene twabaye turagutengereza ingene mu ijuru no musakaye hahaye nawe mu izina rya Yesu turagushimiye Mana ukuntu kugira neza aragasiza kuri twebwe bari mu isi turagushimiye ingene ugira neza bugaca bukira Mana ingene watwongeye iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo tukaba tukiriho naho bigoye naho turi mu ntambara Mana wakuze ko watwubara yuko nushimye ubu hariho abari mu bitaro bitandukanye hariho abamanitse amaguru Mana hariho abari ku misego hariho abapfuye hariho abari ku maziko ariko twebwe twongeye iminsi yo kubaho turacyahema turacyavugana na bene data ibyo ni ubihereza amashimwe n'icyubahiro Mana nyine turagwaye kaze ngo bikunde uduhezagire nta mushishikari uhezagira na bene data bagize umutima w'urukundo wo kuduka kuza kuturaba akaza ku musozi Mwami Yesu wakoze wavuze ngo nimwagiriranire urukundo niho bose bazamenya kumenya abigisha banje none ashishikara kubakomeza amaboko Yesu urushiriza kubagendera no kubagirira neza mu izina rya Yesu icyo twase ni shetani hava yonona igikorwa akivanga muri urukundo Mana iyo mpembe turayigose turatubasha n'ubushobozi Mana turaguhaye ikaze ushishikare kubikora no kubikunda ahasigaye twita byose uzoduhereza byiza usenze gutumikira Yesu. Amen. Murakoze cyane mwereke mutugera ku muriri mutubwire ko byagenze kugira ngo mukizwe mwakire Yesu hanyuma nyine mubandanye gushika naho bigize ubu nuko mumerewe ubu Yesu abahezagira kanya na kanya. Cyane kuri ishimwe rya mbere no kumva nagera kandi mwana reka byose niko cyane murabina ko murarabina twebwe umuryango wacu no kwitwara abantu bari umuryango wagutse ba data wacu ba sokuru ba nyokuru bari abantu nyine ubona ko ari abantu bagutse ariko ubu buntu bwo kumenya Imana kandi bagize rero ibyo ndabishimira Imana kuko Imana yanyeretse no kuruka gakiza agahoza ibyo ndabishimira Imana kuko n'ubu bishyize heretse urabona ko mwese tuhaba mugafata umuntu akaramba mukazohegeye rero ikiruta byose ni uko umuntu arohereza byiza byaryoshye icyo ni Imana yo mugira agahoza rero no guhereza umutima n'ikuru urabona rero ntiyaba ku butwe yakwiyumviriye ko n'ukuri iraguhamagara kandi abantu ntibabaza kumenya Imana ifite neza n'ukuri abo banyoku barapfuye basohoka barapfuye bakaba batamenya akaziga icyo rero genda gishimira Imana byose hama urabona ko byasitse rero nkagwara ariko mvuga naho nagwaye indwara yo kunyica nizere ko Imana izonkabara rero ibintu mu kumfata ubwa mbere ni ntabwo byafata imigozi biramanuka bijya mu ntoki bikagendagenda bikaza birajya mu maboko bijya mu mitsi ubu rero byakivuka mu maguru nyine ngoma hamuhira ku buryo bw'uko ntashobora gutanga ngiriwe ubuntu bene data baraza bakagira neza terura bakagusohora bagasubiza mu nzu ibyo rero ese nahabwa icyubahiro ndabishimira Imana icyo nsaba ni uko nabo turi kumuyoba hagati n'abana banje kazohakubame bakazohereza ni twese yarakoze
ko none rero mwene data muri Yesu wumvise haryoshe wubwira abandi gute kuko hari nk'umuntu ashobora kuba ari nk'ahandi hantu akafise ikibazo kanaka akaba abona bitariko biragenda neza mugabo akaba ahantu ho kwihebura akaba ahantu by'ukuri ho kuba kure y'Imana abo bantu mwobabwira iki muri Yesu wumva gute niyo umuntu aba ari mu bibazo ubyumva gute Yesu aguhezagira ni ukuri igihe cyo numva nuko numva n'abandi baba batarabimenya kabisa ko Imana yabiyereka kandi akabyumva akabinezererwa akumva kuba mu Mana ko bimufitiye akumva kuba mu Mana ko ari ibintu bifitiye inkomezi akumva yuko bifite byomukura n'ahabyomukana kuko nabivuze iherezo ubundi yaciye umugani avuga ngo iherezo ry'inzira ni mu iherezo nimba wakoreye iryo juru mu ijuru nimba wakoreye umuriro mu muriro nicyo gituma naho uba mu bibazo bimeze gutya utore kuri Imana cyangwa utore hariho umuririmbyi yateye ikora asavuga ngo ni impamvu ki ngo ni impamvu ki ngo yo gutera ku mupaka ngo cyangwa yo gutera ku mugore icyo urumva rero nahabwa icyubahiro ibyo ni ibitangazo bidasanzwe jewe nohanura bene data nabo ko n'uwo bari mu kibazo Imana yamutabara kandi jewe ibitangaza jewe Imana ikorera ibitangaza irya mbere inkorera ibitangaza jewe yarigeze kunkiza igihe kimwe narigeze kurwara ibintu ndemba cyane ndaremba ndumva no kuko ndembe hano nkaza ndaba hafi abakozi b'Imana bakaza baransengera inkuru umutwaro bene data bakamfasha bakabwira ubu akaduga umusozi akaza arabidugana akagenda bakansengera byari ibintu bikomeye rwose byari bikomeye nabona ko aho hantu atari Imana yonyine ntahuye hashobora ariko Imana yarantabaye icyo gihe mbona ndataha mu gishingo cy'umubabaro mu gishingo cyo gupfa Imana iranezereza yingirira neza ndaronka umugisha none rero ni ukuri nohanura bene data nabo ko bashishikara kumenya Imana wogira ubona akayihishurirwa kandi uwo bari mu kibazo akarema Imana yacu yo mu Imana twakoze cyane Yesu abahezagire none rero bagomba guca turangiza na kino kiyago cyacu tubasaba ko n'ubu mwosanga kugira ngo dusoze Yesu nabahezagire ariko hakaba hari icyo mwumva nyine mushaka kubwira bene data by'ukuri ntimwitinye kuko ahanye ikiganiro kizorabwa n'abantu benshi batandukanye bene data bari hirya no hino none rero n'ubu hari akandi kajambo mwumva mwobabwira kavuye ku mutima mukababwire Yesu nabahezagire ni ukuri ikintu numva ni uko uwo bari mu kibazo wese Imana yoshishikara kwizera ni ukuri ndabisubiyemo Imana niyo kwizera rero icyo gihe ntibyari byoroshye kabisa ntibyari ibintu byoroshye narabona ko atari iserutse ntegereza kuba none n'ubu naho bimeze uko niba bene data boshishikara kwizera uwo bari mu kibazo gisa n'iki cyangwa gisumba ikindi irimo jewe yo kwizera rero Imana ibigirike bigirura bishikika gukaba ntabwo utabaye nayo iherezo nabivuze ni mw'ijuru yego reka ndabibaza ikindi kibazo kimwe none mwatubwiye ko mutameze neza ubu mugwaye kandi mwari mwigeze kutubwira uko byatanguye mwotubwira neza ido n'ido ry'ukuntu iyo ndwara byatanguye n'ukuntu bimeze n'ukuntu mumerewe ubunye kugira ngo n'abatabibona baze babibone Yesu nabahezagire yego Abumva kizereza kugira ngo bitangure bwa mbere yego byatanguye ngo n'amaso yego amaso ajya y'amarobo yego hama ndashishikara ndifuza narivuga inshuro ngo iragishika cyane kabiri barampa amarori kandi gatatu bambwira ko batayabonye batamaso babonye irindi nyine baca baranyandika ibiti bisanzwe ndagenda ndasura ku rindi vuriro nagiye n'inshuro zishika zitatu aho naho nta kintu cyavuye ko ndajya ku mavuriro y'ahandi bita mu Kiyozo aho nta kintu cyavuye ko ndagaruka hama rero ntangiruka mu ijosi biravayo biruruka bimaze kujya birazunguruka mu ijosi biravayo birajya mu mbavu birabaha mu gikiriza aho bimaze kuvayo rero byaciye bishugurika mu maguru ubu rero hageze ahantu hatambuka ubu ntibigikunda ko mutambuka bikunda ko ntambuka yego
nyene bishitse ababanyi bari hafi baraterura bagasohora canke se w'abana agasohora ntibikunda ko ntamuka kabisa. none rero twagomba kubaza n'ikindi kibazo none mu buzima bwa minsi yose koko nk'ubu urabona ko byara bisaba ko murabizi umuvyeyi mu rugo hari aho byashika akaronderera abana akiruka hirya no hino turabizi abamama mu rugo n'umwitwariko na cyane cyane w'iby'urugo none nk'ubu bica bigenda gute kuko ubu ntibigikunda ko mukora nk'uko mwahora mukora kugira ngo muronderere abana kandi murabona se w'abana nawe ntibishobora ari umwe bica bigenda gute bimeze gute muri iyi minsi muri iki kibazo cya zino ndwara muri iyi minsi ndugenda je navuze ati Imana yarakoze kumiyereka kuko ibintu byayo n'ibirende bigera kure kuko nk'ubu ubusanzwe ubuzima bwo kurondera nibwo bwari burebure cyane yego se wabona yarondera umugabo umumama niwe yarafite niwe muri twebwe yafise uruhara runini cyane niwe yiruka akamenya ibikenewe byose ariko ubu Imana iranyitwararitse kabisa kuva muri icyo gihe cy'umwaka 11 ibintu by'Imana no bivuga sinobona n'ingene ndabisigura ndi umumama w'abana indwi nta mwana wanje iri ku busa nta mwana wanje ari busa ibi bitonda ku munsi gufata biratonda urumva biratonda n'ibintu ntosigura sindiri ukuntu nobisubiramo kandi by'uburyo bwose nimba ari amavuta nahora nzana nimba ari wamunyu amahera y'Imana kubikoresha abantu bakaguma bazana ibyo bifungurwa by'uburyo bwose Imana igumiguza icyo cyose ndagishimira Imana cyane rwose kugera kure ni ibintu byanyigishije kandi kigishije n'ababana tubana harimo bamwe baje baranambwira ati mwebwe murarabana ubwo turaraba ni ukuri n'ibintu birebire ibitangaza ntacyo nabivuga yego none rero ikindi kibazo kindi mwihangane kuko mu biganiro nk'ibi turadukenera yuko nyene n'ukuri tuganira none rero kwa muganga mwatubwiye ko mwivuje ahatandukanye none nk'ubunye ntaha abaganga baba barabarungitse kugira ngo icyo kibazo cyanyu barabe ko cyotorerwa umuti kuko murabizi neza hariho aho usanga ku mavuriro mato cyangwa ku bitaro bikuru hari aho bishika bakarungika umuntu aravuga ati twebwe turazi ikibazo cy'indwara yanyu turabona yuko mwokurikira nko ku bitaro kanaka kugira ngo bakurikirane amagara yanyu ntaho byaba byarashitse abaganga bakabarungika nk'ahandi kugira ngo barabe icyo kibazo ahantu komisiyo bambwiye ko batabishoboye bandungitse muri sekane y'ibijumbu sinzi ko ndasenga ndindiriye icyo Imana ikora hama kugira ngo ikore none rero ko babarungitse muri sekane y'Ibujumbura nicyo ni igikorwa gisaba uburyo novuga butari buke nka bene data baje bakurikirana bari hirya no hino mwubasaba iki mwubabwira iki igihe cyo numva umuntu wese yakora uko yumva ijwi ryo mu mutima ariko riramurongora twese abahitagira murakoze cyane yego none rero turabashimiye cyane kuri kino kiyago na kino kiganiro muduhaye turabakengurukira n'ukuntu mushikara kwihangana muri bino bihe bitoroshe ni kuri mevuga ko muri mu bihe bigoye atari Yesu nyine ni kuri atabaye ngo afashe umuntu undi bwobwo biba bigoye kwihanganira ariko Imana ibahe gucyubahiro ko mushoboye kwihangana muri kino kigerageza murimwo mukaguma mwizeye Imana mukagira muti jewe Yesu ndamuzi aho yankuye ko nko yampaye agakiza bagiye matubwira byinshi kuntu yabahaye agakiza abatuye mu bandi nukuri byo nivyo gushirwa burya nta igitangaza ca mbere nabonye gikuru nuko ubwambere umuntu yihana ico kirakomeye kurusha ibindi ibisigaye biza mu nyuma biraheza bigaca byugururira n'ibisigaye none rero Yesu abaho umugisha murakoze gose none rero twagomba n'ubu mucamo nkuko mwatanguye mu dushira mu biganza by'Imana n'ubu musenge Yesu abaheza gito Yesu twagushimiye akanya kose tunakuvunikiranye natwe mu izina rya Yesu byo n'ubuhero bw'amashimwe n'icyubahiro n'ubwiza none rero Mana bene data bagiye guhaguruka bava hano nukuri turasenze ubaherekeze Mana y'inkomezi za Yakobo
ujyane n'abanyakubahwa ube mu ruhande rw'abo mesiya turazi ko umwasi atanezererwa igikorwa nk'iki turazi ko igikorwa cyiza kirwanya mana ariko icyo gisigo turagisambuye mu izina rya Yesu Kristo mana turasenze kugira ngo ubabere imana ubategurire imitego y'umutezi ahasigaye natwe dusigaye hano usigare natwe Yesu ube mu ruhande rwacu nyakubahwa ushishikare kuturemesha no kuturwanira intambara turakoze dusenze mu izina rya Yesu. None rero bene data mwese mudukurikirana aho muherereye hose murabona by'ukuri uno muvukanyi wacu no mwene data ko afise ikibazo kandi gikomeye kandi mwumvise yuko ibitaro bikuru byo mu Kibumbo byamurungitse yuko yoja kugirisha scanner ivyo rero bikaba ari ibintu bisaba uburyo novuga butari buke nawe umwene data nkuko mwabonye ko bimeze akaba afise mikoro make cyane mwabonye nahaba uko bimeze byose nibaza ko mwagiye murabikurikirana nico gituma tubasaba yuko umuntu wese abona yogira ico yofasha n'umwene data turabahamagarira kugikora kuko murabizi ko ijambo ry'Imana ridutumirira gukundana. Yesu nashimwe. Murabizi yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko twogiriranira urukundo twokundana hagati yacu ico nico kizoturanga ko turiki abana b'Imana kuko n'Imana ni rukundo. Yesu nashimwe. Nico gituma bene data tubahamagarira ko umuntu wese yaburi nga mu Burundi canke n'abari mu makungu umuntu wese yogira ico akora nico gituma ufise ico akora yoheza akakura ku nimero zatanzwe nyuma y'ibiganiro twama tubashikiriza akarondera directeur wino chaîne nifasha Fabrice canke akarondera jewe nyene niyo nizeye Eri ndetse n'abandi boba bagomba kubikora bari ngaha mu gihugu iwacu bashaka kuturondera tukababwira ababijejwe bariko baregeranya uburyo bwo kugira ngo mwene data tabagwe. Ikindi nuko n'abari hanze y'igihugu namwebwe uburyo mushaka gukora mu ico gikorwa bwarategekanijwe nico gituma nimero zatanzwe izi nimero dutanga inyuma y'ibiganiro zose zikora ku muhora wa WhatsApp canke umuntu ashaka no kudutora na cyane jewe muri izi nimero zatanzwe tukavugana atarinze guca ku muhora wa WhatsApp. Yesu nabahezagire. None rero muri gwa rukundo dusanzwe dufitaniye nk'abene data nk'abagenzi baje mu ijuru turabahamagarira umuntu wese kugira ngo agire icyo akoreye mwene data atabagwe. Yesu nabahezagire. ukaba nawe ufite intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera